hama ndabaramukije bapiyoniye dusangiye urugamba, hanyuma narishimye kw'iyi tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, murazi yuko ari umunsi mukuru w'abakozi, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi, ari naco gituma iyi tariki bayitoye kugira ngo abakozi nabo, yabaye itariki batoye kugira abakozi nabo baze barayihimbaza, kurya haba iminsi mikuru y'abagore canke iyindi minsi mikuru mpuzamakungu bagize. Rero kubona umwaka uheze twariko turamina, n'ubu turacamina, ubu rero kw'iyi tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ndizera yuko iminsi mikuru tumaze duhimbaza turi k'uyu mushinga turiko turamina abatanguye kera, murazi ko atari mike, bigaragara yuko vuba cane dushobora kuronka inyishu y'ivyo twahabiye. Ngerageje rero kuza kugaruka ku bintu bibiri hanyuma n'utundi. Ivyo bintu bibiri navyo nibihe? Ica mbere ni iki kijanye n'iyi inama izobera i Toronto mu kwezi kuza itariki 14 gushika itariki 16. Aho naho ndibaza ko nigeze kubivugako, kandi twarabonye ko na kizigenza w'uyu mushinga azoba yari narirya igipi ijanye n'ibintu vya pi, en fait n'ibintu vyo kugira bashobore kuyemeza. Ico naco kivuga iki? Nukuvuga tumaze kuraba abazoba bariyo, za Google, izi za Alibaba, za Amazon, za Mastercard, za Visa Card, n'aya makiritomone, aba bapatro b'amakiritomone batandukanye, bikagaragara yuko hari n'abategetsi batandukanye bava za USA n'ahandi bazoba bariyo. Bisigura yuko après iyi nama hashobora kuzaba ikintu c'impinduka nini, kubera ibi ibimenyetso bitwereka yuko bamaze kwitegura, bashaka yuko uyu mushinga utangura, kuko murabona ko batangaje ko yagiye kw'isoko muri premier trimestre, igice ca mbere c'uyu mwaka. Mugabo irija kw'isoko benshi murabona yuko ntibatahukiwe icabaye, sino igice ca mbere c'umwaka kwari ukugira ngo bamenyeshe isi yuko buguruye umushinga, abashaka kwikonegita bikonegite, mugabo ntibaturekuriye kugira dukoreshe ama application, ari naco gituma ubona n'ibiciro ataco baravuga. Ibintu vy'amanode kugira ngo babe barabitegura, kuko nababwiye ko ariwo mutima w'uyu mushinga. Bigaragara rero kubera iyo nama, ivyo vyose bariko barondera abikonegita n'ibiki, bigaragara yuko boba bari tayari, boba bashaka gutangariza isi twinjire muri ekonomi numerique, kuko ibihangange bizoba vyakoranye. Benshi hariho ikintu batazi, Google. Reka ngaruke kuri Google gusa, ibindi vyose umuntu aba aravyihoza, kuko Google mwese murabizi yuko isi yubakiye kuri Google. Ibintu vyose dukora, ibi vy'ubuhinga, ama e-business, ibi vyose mutereshaje, ibi vyose mubona za Facebook, za YouTube, za WhatsApp, zande, ibi vyose aba bandika ibintu mugakoresha aya ma application, udafise Google ntibikunda, kuko vyose bikominikana na Google. Uretse yuko hari ayandi ma navigateur de recherche apara ya Google, mugabo Google niyo yatanguye, niyo mutima w'ibi vyose, kuko ibi vyose niwo vyubakiye. Nayo yandi yatanguye bagiye baramodifiya baciye hino muri Chine, barakoresha iyo bita Baidu, nayo nyene ikora nka Google, mugabo ntiriperforma nka Google, kuko aya ma application ibi vyose dukora kenshi benshi nabo nyene babitereshaja kenshi biba biri ku ntuzeye ya Google. Rero Google kubona izoba yitavye iyo nama, mes chers amis, ntimwibaze ngo ni ikintu kiba coroshe vraiment. Benshi mushobora kutabitahura canke mwibaza ko biri simple, mugabo nobabwira ko ibi bintu bitoroshe, ari revolution. Ni ukuvuga yuko bashaka impinduka
impinduka kugira ngo twinjire muri monde shasha, ariyo monde bita ekonomi numerique, kuko iyi Google yubakiye ama webd yose yamubona ahari ku isi yubakiye kuri Google. Muca mwumva yuko rero uyu mushinga si ikintu coroshe. Narigeze kubabwira yuko ino application, hariho ama application menshi yamaze kwitegura, umaze kwinjira indani muri system ukaraba ukuntu yubatse, bisa nk'uko ayo dukoresha mu kugura ibintu za ama application no dukoresha mu kugura ibintu arinye, ni ukuvuga barindiriye ifirimbi. Benshi nuko baciye basanga inbox bambwira ngo none tugurire tugirente, no ntiharagera kuko application jusqu'à maintenant ko routine imaze kuvalida n'imwe ijya y'amaje ijya y'utugenegene yo gukina utugenegene, izindi zose ntizirugururirwa. Rero bisigura yuko tutararonka uruhusha rwo kuzikoresha, kuko ushoboye kuyikoresha ukayikoresha ushobora kuzahanwa mu gihe ko routine itoyemeza, ukazoca usanga konti yawe igiye mu bibazo. Iyo nama rero izobera i Toronto iyo minsi 3 hazovamwo ikintu gikomeye. Entre-temps iyo izobera i Toronto hari ikindi kintu abandi mutari muzi. Mukanikora nawe Lokenze nyene itariki 15 z'ukwezi kuza, iyo izoba iriko irabera Toronto, nawe azoba yaje kubonana n'abajejwe ivy'ubutunzi n'abandi bategetsi batandukanye b'Ubushinwa. Muca mwumva yuko hariho ikintu kigamije kubona imwe izoba iriko irabera hariya i Toronto, iyindi ikaca hanyuma mukanikora agacaza ino i Beijing. Muca mwumva ko bitaba vyoroshe, hariho ikintu meshezani. Rero kandi nkaba narigeze kubarungikira yuko kuri Twitter Kizigenza w'Ubushinwa ya Pibiri yavuga yuko ifaranga ryabo hariho systeme iriko irakorwa kugira ngo rishobore gukoreshwa ku isi uku idolari rikoreshwe mu kugura ibintu mu rudandazwa ndengambibe, kuko mu bisanzwe kare ryahora rikora ino mu Bushinwa gusa, mugabo rishaka gukora ku isi nzima. Benshi baca barambaza ati none ivyo bihuriye hehe na pi? Gusa navuze nti abantu twoba twari kumwe mwarya amagurupe benshi barabizi, kuko iri faranga rya pi niryo rifise blockchain rizoshobora gutuma CBDC ry'amafaranga y'amabanki de monnaie centrale yose yikonekita kugira ashobore gukora au niveau international, bishobore gukunda bivanye n'ivyo ushoboye gutanga, kuko Abashinwa bafise ibintu batanga. Hariho abantu benshi bakeneye kugura ibintu no mu Bushinwa, ifaranga ryabo kugira rero rizoce ryemereja rishobore gukoreshwa, kuko abapiyoniye benshi bashaka kuza. Oro nawe uzoba uri oblige gukoresha iryo faranga ryabo ufise pi yabo. Muvyumva? Kandi urumva iri faranga ry'Abashinwa naryo kugira rishobore gukora ku isi rizokorera ku iyi blockchain yacu. Amakuru ndiko ndaronka avuga yuko n'umushinga igituma utari bwaje ku isoko ni kubera kuko Abashinwa murazi yuko ama industry menshi ku isi, abantu bamaze gutembera n'abageza abura ibintu vyinshi usanga biri made in China, ni ukuvuga bikorerwa ino mu Bushinwa. Rero kubona yuko Kizigenza wabo yivugiye yuko ifaranga ryabo rigiye gutangura gukora ku isi, kuri Twitter biriko, n'ubu woja kuri Twitter ubisangako. Ntimwibaze rero ngo biba vyoroshe. Mwico gihe abantu rero bahora bavuga kugura ibintu no mu Bushinwa, niyo vyamara kuja habona ibiki, kuko iri faranga ry'Abashinwa ritaraja ku isoko, ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo araje kugura ibintu mu mapi no mu Bushinwa, ntibikunda. Vyose urumva bihagaze kwico. Rero tukazobona baravyapruvye birakunze, bivanye n'iyo nama izoba Lokenze bazogiranira mukanikora n'aba bategetsi batandukanye, n'iyi izobera i Toronto. Tuzoba rero dushoboye kugura ibintu ino mu gihugu c'Ubushinwa, hanyuma ama application aca atangura gukora. Iki ni ca mbere nashatse kubabwira. Ica kabiri coco sinogitebako, nirya nama yari yabereye Hong Kong, nayo nyene yabaye iminsi 3, nk'iyi izobera i Toronto guhera itariki 18 z'ukwa kabiri gushika itariki 20 baca barugurura umushinga. Gusa yoyo ntiyamenyekanye cane kubera bari bazi ico bashaka, ntiyavuzwe cane, mugabo yarabaye. Naravyumvise ko yabaye.
ubu naho iyo iriko iravugwa cane kandi yoyo na Nicola azoba ari yari muga iyo yabereye Hong Kong iripare ko Nicola atariyo yarari canke ashobora kuba yarariyo mugabo bica biba ibintu biri secret kuko bari bazi ico bashaka kuko bari bazi yuko atari ouverture ya mainnet totale. Ubu rero dushobora kugirirwa amahirwe bakatwugururira ama application iyi deuxième trimestre. Nitwitege rero dushire imitima mu nda dutuze hanyuma tugume tumina kuko iyi pino babwira si ikintu gisanzwe, si ikintu gisanzwe. Ivyo vy'inama ya Hong Kong sindabivuga ko cane kuko vyaraheze mugabo navyo nyene nashatse kubabwira yuko ari urufatafatane ifatanye kuko n'iyi nama izobera Toronto yabaye izomara imisi 3 niyo yabereye Hong Kong yamaze imisi 3 baca baradutangariza mainnet ko bayuguruye. Iyo yindi nayo nyene izomara imisi 3 yoyo abatumiwe n'ibihanga kandi hazoba hitavye n'abantu benshi n'amasosiyete menshi. Rero reka après iyo nama turabe ibizoca bikurikira amamizajo mutekane mutuze hanyuma dukwirikirane gusa mureke gucika intege ce kumviriza biriya na biriya ibintu byose tuzabimenya hanyuma inkuru izoboneka umuntu azoyibabwira hanyuma tumenye ibikwirikira kuko nobabwira ama application vraiment ararenze. Namye ndaba ijya application yo kugura amayinite naho benshi bariko bakoresha bagura bagira nti atagiciro kihari kandi na Cortim itarayemeza muri systeme. Nukuvuga ama societe menshi de telecommunication kw'isi ayari no mu Bushinwa tugurira mu kwa amayinite yose yaramaze kuyintegra. Nararavye za Buraya za France za Belgique zande ariyo menshi kubera je ntabanze ama societe de telecom bakoresha hariya gusa na cenda ayo mu Bushinwa na hariya narayabonye ni menshi za Burundi za Egypte za Afrique du Sud za Nigeria za Kenya za Ethiopia zande ibihugu byose mwibaza les sociétés de télécommunication zirimo. None nobabaza ikindi kintu kirakora ibintu nk'ivyo nibiki Mukanikora yaravuze igihe bugurura yuko ari no conformiste no kuvuga pini no conformiste gusa benshi no conformiste ntibagitahuye n'igiki no conformiste no kuvuga benshi bari bazi ko ari cryptomone muga no conformiste isigura yuko pi ije gufata inzira itandukanye n'izi zindi cryptomone zifata kandi bimuri ko murabibona. No conformiste izi cryptomone murazi yuko ibiciro byazo biguma biduga bimanuka bigirana igiciro cayo kizoba kiri stable. Izi cryptomone murazi yuko ntushobora zahahora zo muri web2 ntushobora kugura ikintu directement utabanje kuya convertisa mu ma USDT hanyuma ugashoboka ronde amahera rukarushobora gukoresha mugabo pi ushobora kugura ikintu directement ufise wallet yawe ukagura ikintu directement hanyuma umuntu akaguha ikintu directement utarinze no kugira conversion. Muravyumva ivyo byose nivyo bikwereka no conformiste. Ikindi naco ayo yandi makribitomone nta kribitomone ihari ibihugu vyinshi murazi yuko atemegwa amakribitomone n'ibihugu mugabo pi izoba yemewe ni les banques centrales n'ibihugu izoba monnaie ya réserve nationale nkuko idolari rimeze ayandi makribitomone sikwameze. Ivyo byose bikwereka yuko ari no conforme no kuvuga piri kifata inzira itandukanye n'ayandi makribitomone mwari usanzwe mumenyereye gusa benshi ntibarabibona baguma bakangwa n'ibi byo kuma échanger comme ça bibatera intuzi bijya sivyo kandi benshi bariko bonona ubutunzi bwabo bagurisha bagira bonona kandi twama twasemereye bazarira bariko bagurisha itunga rya generation yabo naho baherereye nabo bofashije n'igihugu co profise byose urumva bariko bonona ico uzokontribuwa mu bisanzwe wewe uri ngaha kw'isi ntiwirabe wowe wenyene kunda yawe raba n'abazogukomokako nico ushobora gufasha gukontribuwa muri societe kuko nico twahamagariwe. Sino niwaza kwiraba ngo reka nirabe uzosanga urumva uzoco uhusha itunga n'umugisha kuko uzoca wonona usesagura ibiki. Je ico namye ndaba sinzi les Afrique ukuntu tumeze gusa sinobafata ukuntu urumva keshi usanga umwe wese arikunda akunda ubuzima bwiwe. Twese turakunda ubuzima bwacu biki ntiyumvire ku bandi
nk'umunyafrika urasanga akavuga ati mbo jewe sigaje imyaka mike yo kuba kw'isi canke ibiki canke bivanye n'ikibazo nta ntuze mfise yo kugira yo gukora canke ibiki je nama naravye abapiyoniye turi kumwe ino b'abashinwa usanga umuntu w'imyaka 90 80 yicaye kw'iterefone ngira ngo asigaje nk'imyaka 10 canke 5 yo kuba kw'isi mugabo arara ataryamye ariko yiga ariko arasubira ico ariko arakora agikora kubera iki siwe ariko agikorera abo yasize canke umuryango canke azosige yanditse izina mu gihugu ciwe canke abo yavyaye canke abiwe nyene yasize abuzukuru n'inzukuruza bazasigarana uruvyaro rwiwe generation yiwe ibeho neza wewe urumva avuga ati hariho n'uwo twari kumwe avuga ati nka jewe n'imyaka 2 none sigaje imyaka ingahe nk'ubu yoja kw'isoko imyaka 2 nzocikana utwo hanyuma nigira ibisigaye mpe abuzukuruza n'ibindi murumva mugabo twebwe usanga uri umujene wari ufise na telefone wari ufise n'amamega wari ufise n'umwanya ugasanga uriko urapinga ibintu ugasanga nturiko uravyitaho urumva ico n'ikibazo gikomeye cane akwari nko gukeburana mu bisanzwe gutera imbere ntivyizana urashiramwo inguvu nawe ukiyumvira kandi umuntu wese yama ariko arakora gutera imbere mugabo urashobora guhusha itunga bivanye n'ukuntu ufashe ikintu kuko iki nta mahera kiriko kidusaba ushiramo si vya bindi uvuga ngo sizemwo amahera yanje ngo ngo azoca agenda oya ibi urumva turiko benshi bita ngo ntugukina ari naco gituma batanavye wikina ata mahera ushiramwo wohava uyakura oro ntibamenye yuko uyu mushinga si uwa gusa iri joro turara turiko turamina turaba ko konte yahagaze tubwira abandi tubabwira amakuru ico nobabwira information n'ikintu kizimvye cane canke uku kuntu twitanga kuko bene umushinga nabo ibi n'ibiharuro baca batanga we uri umupiyoniye bagukonsidera kuri umuntu wa contribuwe cane mu mushinga kuko uri element important ndani muri system gira muca muvyumva kuko utahari uyu mushinga ntiwohaba irevyo yuko uyu mushinga twebwe twaragiriwe amahirwe turawujamo muga natwe twarakontribuwe cane kuko urumva wamenyekanye uzomenyekana uzokora kubera wewe kandi kanatsinda erega wewe jewe nitwe tugize isi turi elema isi itahari wowe uri umuntu utahari ntibikunda urumva rero ntuca uvuga ngo nivyagusa ibiki uriko urakontribuye uri umuntu ukomeye uri umuntu hambaye vuba muzabibona sawa sishimye kuvuga menshi ndabipfurije umunsi mukuru mwiza na bominace hanyuma turasubira hama ikindi naco ibijanye n'igiciro ntihagire n'umuntu asubira kucibaza ko ibintu vyinshi igiciro murazi yuko muri code ijya code source ari CSV mugabo benshi bariko bavuga ba expert gishobora kureka kijya nico ari igiciro kiri hasi gitonyi mukazobona buguruye vyose muzabibona mu ma application muzabibona ndabibabwiye narigeze kubarungikira irya application irimwo imiduga irimwo imivinga irimwo ibintu bitandukanye muvuga ngo birazimvye bijya birazimvye nyene ntibikurikije GCV ni kubera nyene bitaratangura sino bitanguye ibiciro bizohinduka bidahindutse naho korotimere gishobora kutazokwemera kuko igiciro kiri stable kimaze kugira bose bazobwizwa gukoresha ico giciro ico korotime izoshira muri system noneho bizoba biri automatique ico gihe rero application itazobikurikije igiciro kiri officiel bikunda ntibizokunda ko bikora kuko ikurikiza amategeko akomakomeye akaze rero nta application izokwigirira igiciro yishakiye ngo bikunde vyose bizoba biri automatize muri system sawa